Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu mwese. Yesu abahezagire. Abataragira subscribe muzovyibuke mubikore, mushishikare kumva ijambo ry'umwami. Ijambo ni ikintu gikomeye. Yesaya yaravuze ngo nko kurya imvura na sherege bigwa bigatosa isi ntibisubireyo. Ngo niko n'ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye ico yaritumye. Ijambo ry'uyu munsi cyanditse mu gitabo cya Matayo igice cya 19 umurongo wa 26. Reka mpanurire uyu munsi duhagaze kuri ino jambo rivuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ico ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Hari ibintu bidashoboka kubw'abantu, hari ibintu ndashaka kukubwira ngo ivyo naho ivyo ntibizokunda. Hari igihe Satani akuganiriza akakubwira ngo ivyo ntibizokunda kubw'abantu. Hari ibintu bidakunda kubw'abantu, hari ibintu bidashoboka kubw'abantu, hari ibintu bidashoboka kubw'abene, hari ibintu bidakunda, ariko ku Mana, haleluya, ariko ku mwami wacu byose birashoboka. Ndashaka ngo dusengane nawe ubwire ico kibazo cawe, ukibwire ngo ku Mana birashoboka. Urashaka kuvyuka utameze neza, urashaka kuba ufite ikibazo kanaka, urashaka kuba urwaye, urashaka kuba urushe, urashaka kuremerewe. Yesu arashoboye kukuruhura, arashoboye. Kubw'abantu ibintu bikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Mu gitabo cya Yobu gice cya 42 aravuga ngo maze Yobu yishuhoraho ati nzi yuko ushoboye byose, haleluya, kandi ko atagishobora kubuza imigambi yawe. Imana twizeye, haleluya, ishoboye byose. Imana twizeye ishoboye byose. Hari ibintu bitatu shaka ko tuvugana namwe tugomba kubaho twitwararitse mu buzima bwacu. Kamanzi some hano mu Itanguriro igice cya 18 umurongo wa 9 tumanuke gatoya. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari hehe? Aramwishura ati ari mu ihema. Aramubwira ati umwaka ugeze aho ugeze sinzobura kugaruka iwawe. Sara umugore wawe yaravyaye umuhungu. Sara avyumviriza ari mu muryango w'ihema ahaherera inyuma yabo. Kandi Abrahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaciye. Maze Sara twengera mu mutima ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo, kandi umwana wanje akaba ashaje, umwami wanje akaba ashaje. Sara yita umugabo w'ijambo ryiza ngo umwami wanje akaba ashaje. Urabaza Abrahamu ati niki gitumye Sara atwenga? Akavuga ati ngwaho ni by'ukuri noba kivyara umwana nkecuye, mbega hari kinanira uhoraho? Sara yari yagerageje uwo bandi kuvuga ndakecuye, ibyo kubyara byaraheze, umwami wanje arashaje, naje ubwanje sinoba ngikerera umugabo, ibyo bizogenda gute? Umva hano umurongo wa 14 uvuga ijambo ryiza, mbega hari kinanira uhoraho? Niba Sara yarashobojwe gusama mu myaka 90 agasama, ico kibazo cyawe kurabona ko kidashobokeye Imana? Kubw'abantu barashobora kubona ko bidakunda, kubw'abantu barashobora kuvuga yandi mazina, kubw'abantu, ariko ndashaka ko ndagutangarize, ndakubwira inkuru nziza, ico nyine birashoboka ku Mana yacu. Haleluya. Kubw'abantu ntibikunda. Sara nawe yari yaravye umubiri we, abona ngene amaze kuba kaheze, amaze ababona neza ko bitagikunze. Naho bamuzaniye ubuhanuzi, abamarayika baramubwira ngo turagiye, ariko umwaka ugeze tuzogaruka. Sara yaravyaye umwana w'umuhungu, baratomora neza, yaravyaye umwana w'umuhungu. Aratwengera mu mutima, aravuga ngo se jewe noba kirondera umugabo noba. Umurongo wa 14 ukavuga ngo mbega hari kinanira uhoraho? Igihe gishinzwe umwaka ugeze aho ugeze nzogaruka iwawe. Sara yaravyaye umuhungu, haleluya, nzogaruka iwawe. Muvandimwe, kubw'abantu ico ntigishoboka, ku Mana birashoboka. Na Sara yaravyaye. Sara naho atari yumvishije neza, naho atari yavyizeye,
ariko byarabaye. Sara yaravyaye umuhungu witwa Isaka. Haleluya. Yaravyaye umuhungu witwa Isaka. Maze Sara arahakana eka sintwenze kuko atinye, aramubarira ati oya ye uratwenze. Bene data, hari ibintu bitatu bigomba kuranga ubuzima bwacu: kudatakaza ukwizera, usengera ufite umutima wizera, usengera icyo kibazo cyawe ufite umutima wizera. Birashoboka ku Mana, ico kirashoboka, bigusaba kwizera gusa. Numubwire ngo baganga barambwiye ngo ingwara yanjye ntikira. Abo ni abaganga. Ku Mana birashoboka gushobora gukira. Barashobora duza ukwizera, gira umutima wizera. Haleluya. Gira umutima wizera. Sifa kwa Mungu. Ugira umutima wizera. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, wature ibyo wizereye, ubivuge, Satani abyumve, ubitangarize, ubwire umubiri wawe, ubwire icyo kibazo, ukibwire ngo ndizeye Imana yaje ishoboye byose, nzi yuko ushoboye byose, ntabwo ishobora kubuza imigambi yawe. Haleluya. Icyo kibazo kimaze imyaka ingahe? 8, 10. Sara yavyaye afite imyaka 90. Aramubwira ngo mbega hari kinanira uhoraho? Mbega hari kinanira? Nta kinanira umwami wacu. Shishikara, gira umutima wizera. Icya kabiri, watura ibyo wizereye, ubivuge ku mugaragaro, ubigendere, ubivuge. Icya gatatu, haleluya, witege, tegereza, witege. Uzuba nk'umuntu witeze inyishu y'Imana. Buri gitondo uza witege, uvuge ngo Mana, cyakenera narindindiriye uyu munsi. Itege, haleluya, itege kubona ishimwe. Hari abantu mu buzima bwabo Satani aza bakaba bitega ingorane gusa, kwitega ishida, kwitega ibibazo. Urarinda kureka kwitega ingorane. Itega ineza y'Imana, itege gusubizwa, itege inyishu yawe. Haleluya. Nzi yuko ushoboye byose. Imana yacu ishoboye byose. Imana iguheza umutima wizera, watura ibyo wizereye. Mu Baheburayo aravuga ngo dukomeze kwatura ibyizigiro byacu kuko yasezeranye ariyo kwizerwa, no kubikora izobikora. Haleluya. Witege umutima wawe, witege. Haleluya. Bene data, iyo umuntu yiteze ikintu yumva umutima we ariteze. Itege buri gitondo, uza witege inkuru nziza, buri gitondo witege kubona ishimwe. Haleluya. Icyo yababwiye Sara, baramubwiye umwaka ugezeho, kandi niko byagenze. Sara yaravyaye umwana w'umuhungu witwa Isaka. Muri cya gihe nyine bari baramubwiye. Satani ntakongorere, ntakubwira ayandi majwi, nta bubasha afise ku buzima bwawe. Haleluya. Ico kizokunda. Yesu yavuze ngo kubw'abantu ntibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Amen. Ku Mana byose birashoboka. Ushaka kubona ntanzira uri kurabona, ku Mana byose birashoboka. Ndababwira ko ku Mana byose birashoboka. Hariho dosira ahantu wabonye ntanzira, birashoboka. Hariho urufunguzo Satani yugaye, Imana yashoboye kukugura imiryango. Haleluya. Muri Yesaya aravuga ngo shize urugi gugura imbere yawe ku murango no mwijoro. Yesu akugirire neza, Yesu akuremera ishimwe. Ushishikare kwizera, ushishikare umutima kwatura ibyo wizereye, ushishikare kwitega, ubeho nk'umuntu witeze, ugenda nk'umuntu witeze. Yesu aguhezagire. Amen. Reka ngusengere. Yesu turagushimiye, ijambo ryawe ryavuze ngo kubw'abantu ntibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Hari umuntu uri kurankurikirana afise impapuro zo kwa muganga, babwiye ibi. Ndatangaje gukira ku buzima bwe. Kuri wewe birashoboka. Yobu yavuze ngo nzi yuko ushoboye byose. Hari ikibazo afise kiri imbere ye, cy'umuryango we, cy'abana be, nzi yuko ushobora kubihindura. Urashoboye Mwami. Sara yarevye umubiri we, abona ko washaje, abona ko ndavyizigiro. Haleluya. Ariko ijambo ryawe ryavuze ngo mbega hari kinanira umwami, hari kinanira Imana. Mu gihe gishinzwe, mu gihe ijambo ryavuzwe, Sara yaravyaye. Mana, ndasengeye uyu muvandimwe akeneye umwana, birashoboka, birakunda. Haleluya. Tudahagaze ku byo abaganga bavuze, ndatangaje umwana muri uyu muryango mu izina rya Kristo Yesu. Ndatangaje kugira neza kwawe, ikiganza cyawe cyiza gikore ku buzima bwawe. Urakoze Mana, amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo umukunzi wacu. Amen.